Sama yageze aho deja ndiko ndibona ndiko ndatambuka ku mucanga ikiyaga n'umuyaga uri kurabumva mu mushatsi. Oh la 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 la. Bon, iyo siyo sujet ya video. Nkuko rero nakunda bivuga Sama yageze ariko harabuze ikintu. Nta hit yo muri Sama turaronka. Aho nshatse kuvuga iki? Wa muziki wo kuvibinga iyo hageze Sama ugumuca mu maradio, mu maboîte, mu mataxi, mu mariage, mu madot, etc. Et pourtant mu bindi bihugu amasama hit yaramaze gusohoka. Ubu nyisohotse wumva bagutamo izinyi. Tombe pour toi. Tombe. C'est tout petit. Ti. Et kama utaki. Rero kuri kitwebwe atana kimwe turaronka. Kwanza nigiki Sama hit. Ivyo akavyo duza kurona munsi. Ariko imbere yuko dutangura nanishaka kuvuga yuko Wewe Music basohoye indirimbo shasha. Kuva je ngumenya sinzongera kubabara. Kuko muri video iraho nigeze kugira ku artiste bazimye nari nabashizemo barandika muri commentaire ati kubera ko ndabazimije hakiri kare. Rero welcome back. Muri market twavuga yuko donc asseyez-vous confortablement et c'est parti. Ku mwaka iyo twegereye juin juillet twahora turonka indirimbo imwe canke zibiri zitatu zitandukana n'izindi, izo rero tukaca tuzita ihiti zo muri Sama. Nk'akarorero umwaka uheze twari dufise Je veux bien ya Sadbi, Mais avec toi, je veux bien. Kazimimana Impunda ya Fernando, Acho bitwaye no babadari maninyase. Kurukuta ya MB Data, 2022 Madame ya Dramati, 2021 Yo ya Trezor na Rappi Boy, Nagufata naku yo canke Ibisusu vya Double J na Ibisusu ya Double J na Kiriku. Ibisusu bikundira ibisusu ibisusu. Iyo miziki rero wayumva hose mu mafete, mu maradio, ama dance challenge. Ni miziki iguhindura mood, igukura muri stress, ikakujana muri ambiance. Rero ngira muca mutangura gutahura icari cyo Sama hit. Si just ngo son izwi, ni son itegerezwa kukuguma mu rutwe, mu mutwe. Rero akenshi muri iyo son uzosangamo izi element zine. Ubwa mbere itegerezwa kuba ifise rythme itambika, soit style ya afrobeat, ama piano, compa, reggaeton, canke beat yari yose igutuma wumva ushaka kubuja. Dufate nk'akarorero mu mahit Sama ya 2017 Konzi ya King Kong ya Big Fizz. Ica kabiri itegerezwa kuba ifise refrain iri accrocheur, donc iri simple yoroshe gufata ku mutwe, usanga uri kuraririmba ya mwibarabara canke. Ica gatatu iba ifise vibe y'amafete, indirimbo itegerezwa kuvugamo ibintu vyo kuryoherwa, vyo kwenjoyinga, muri make ibintu vya mood nziza gusa. Ica kane itegerezwa kuba ifise promo nziza, clip itesa ituma wumva umushaka kuraba iyo ndirimbo. Challenge za TikTok, mbe nyine mvuza ama challenge ya TikTok, kweki abaririmbyi batakigira vya bindi bahora bagira kera, bagatanga aga competition ku ndirimbo yabo, bakavuga ati uza kugira aga challenge gatesa araza gutsindira 300,000 200,000. Iyo ndirimbo baca bayipromotinga ningoga na ningo, kandi ahanini bivuye ku bafana. Ibihe birahinduka, ariko kugira ama challenge gusa ntibiba bikwiye. Foko n'aba DJ baza barazicishamo mu masoirée, nabagiye bitwa ko ari promoteur bagapromoting. None kubera iki atacu turaronka gushika ubu? Bon, peut-être uyu mwaka bivanye na contexte économique tugezemo ibintu vyarazimvye, ivyo bigatuma aba artiste badasohora imiziki nkuko bishakiye. Ariko attention, hari indirimbo zimaze gusohoka nk'irya Gakado ya Sadbi na Monia Fleur. Hariyo n'indirimbo Vishurova aheruka gusohora. Napenda kukunywa, napenda kukula pilao na nyama. Vishu ibi bintu tuzobisubiramo. Iyi Sama rero uyibona gute? Est-ce que tuzoronka hit canke? Ngira mu commentaire et je vous dis à la fois prochaine pour un nouvel épisode. Take care of yourself and I tell you next time. Peace.